Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kwibanda cane cane ku bijanye n'urubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, tukababwira n'ingaruka zikomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kugira mu gihe yaba agomeje kumupfunga, nk'uko nyene yarahiye akarengwa akavuga ko adashobora kumupfungura. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, ico usabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Generali Alengiyome Bunyoni yaraye asabiye ko igihano ca mbere cemezwa na sentare ntahinyuzwa. Imburano z'urubanza rwa Generali Bunyoni na bagenzi we zararangiye ejo haheze ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatanu 2024. Parike yasabye sentare ntahinyuzwa mu gisata cayo c'iyungururizo kwemeza urubanza rwa mbere, ni ukuvuga gupfungwa ubuzima bwose kuri Generali Alengiyome Bunyoni akananyagwa amatungo nk'uko byashinzwe ubwa mbere. Generali Bunyoni we yasabye kurekurwa kubera parike atabyemezo yigeze yerekana kandi tisunga amategeko. Parike yasabye kandi ko urubanza rwa mbere rugumizwaho no kuri Colonel Desire Uwamahoro, Colonel Destino Bapfumukeko na Kome Niyonsaba. Abo bose nyine bakaba bari kuregwa muri dosiye imwe na Generali Alengiyome Bunyoni ko bamufashije kugerageza gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko abahinga mu bya politike bakabona ko ibi bintu byaba bigiye gukwega akarambaraye mu gihugu c'u Burundi, kuko Ndayishimiye naho avuga ko agiye gupfunga Bunyoni ariko ntazamufunga igihe cyose, kuko benshi bemeza ko Bunyoni ari umuntu utoroshe na gatoya mu gihugu c'u Burundi. Mu Burundi urubanza rwabagirizwa itembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye badafatikanije na Generali Alengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere rwabandanije rwumvirizwa uno munsi, aho nyine benshi bamenye ibitangaje kandi biteye ubwoba. Abarengukijwe na sentare ntahinyuzwa mu gisata cayo c'iyungururizo ni Colonel de Police Desire Uwamahoro na Kome Niyonsaba, umuhinga yari ajerwe ibikorwa byo kubaka amazu ya Alengiyome Bunyoni. Desire Uwamahoro yinjiye atekanye afise na Bibiliya mu minwe. Yagirijwe n'umushirizamanza ko yifatikanije na Bunyoni mu mugambi wo gusenyura ubutegetsi, kandi ko yamenye amabanga y'akazi mu kuburira Bunyoni ko hari umugambi wo kumusaka no kumufata. Uwamahoro n'umwunganira barahakanye ico caha bakagiriza sentare ko iriko irakorera ku matohoza atariyo itegeka icaha ku muburanyi. Ku bijanye n'ubutumwa Desire Uwamahoro yandikiraniye na Bunyoni, hari bumwe Uwamahoro yemera n'ubundi yiregura, avuga ko hari ubwo bamushiriye muri telefoni bakoresheje ubuhinga bwo kwiyandikira kandi ukisubiza. Akaba yasabye ko ubwo butumwa tubufatirako kuko burimwo amanyanga akomeye cane. Desire Uwamahoro n'umwunganira basabye kandi ko ivyegeranyo byafatiwe mu biro by'iperereza bitofatirwa kuko byakozwe ko amatohoza bamwambitse amapingu kandi agirwa ko iterabwoba ryo kwicwa, akaba yabisinye kugira acungure igufa ryiwe. Izo nsiguro ntizanyuze umushirizamanza n'umukuru w'intare. Ku byo gutembagaza ubutegetsi yagize ati, none ko banyagiriza kwinjiza abari gutembagaza ubutegetsi nkaba natwara abapolisi bagera ku 800, kuki muri abo bose atanumwe nahereye amafaranga nawe agafatwa akagirizwa icaha co kuja mu mugambi w'abashaka gutembagaza ubutegetsi ku mafaranga y'abanyamerika angana n'ibihumbi 19
n'amajana 5 Desire Uwamahoro yahawe na Guillaume Bunyoni kugira aje kurondera abo bafashanya mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi wagirizwa icaha arayemera agasigura ko yayahawe kugira arihire ishuri umwana wiwe yiga mu mahanga, ayandi nayo ko yari ayo amuhaye kugira yikenure mu bikorwa by'umuryango. Ku kibazo c'amanama abakoreye muhira kwa Guillaume Bunyoni, Desire Uwamahoro aremera ko babonanye na Bapfumuke ko Samuel Destino ariko ko atari kwa Bunyoni. Uwamahoro avuga ko bene Destino bobananiye mu bubari bw'Abashinwa mu gisagara ca Bujumbura kugira bapange umugambi wo gushinga imangazini yo kuranguza imiti. Uwamahoro avuga ko inama zabereye kwa Bunyoni atari akwiye kuzagirizwa kubera no mu cegeranyo c'amatohoza yakozwe ku mukenyezi wa Bunyoni handitsemwo ko Uwamahoro atigeze ahonyora kwa Bunyoni. Ku caha co kumena amabanga y'akazi, Desire Uwamahoro akaburira Bunyoni ko hari umugambi wo kumusaka no kumufata uwagirizwa icaha yavyiyamirije yivuye inyuma. Ubwa mbere asigura ko atari kumenya ibipangirwa mu biro by'iperereza bigakorwa n'umushirizamanza mukuru wa Repubulika kandi adakorayo. Ikindi ati umutahe wo kusaka Bunyoni wasohotse itariki 16 z'ukwa kane 2023 asakwa bukeye, none nari kumena ibanga ritarabaho. Umushirizamanza yamwagirije ko yahamagaye uwitwa Ndekatubane amutuma kwa Bunyoni kugira amuburire. Aho naho Uwamahoro aremera ko yamuhamagaye ariko ko yashaka kumubwira ibyiyerekwa abakenyezi b'abasenzi bari beretswe kubijanye n'ibigiye kuba kuri Bunyoni kugira abimenye. Ibyo byose ntibyanyuze sentare. Umushirizamanza yagumye amwemeza ko yamenye ibanga ry'akazi kuko yahamagaye kenshi uwo Ndekatubane. Hageze igihe umushingwamanza wa Uwamahoro agashavu kaduga ati nimuze dutahure kumwe ibyanditse mu mategeko kuko ubu munsi ushobora kuba uriko uraca urubanza ejo nawe bakazoba bariko baragucira urubanza. Uwamahoro Desire mu kurangiza yafashe Bibiliya yiwe arayikiriza hejuru agira ati nta wundi muntu azondenganura uretse Imana yonyine. Enjeniyeri Kome Niyonsaba we nta mushingwamanza yari afise. Ibyo kwiregura ntibyamworoheye kuko asanzwe atanosoye amategeko. Yagirijwe guhungisha mu modoka yiwe Bunyoni amukura aho yaba akamujana kwinyegeza kumugoboka. Kuri iyo ngingo yireguye avuga ko ritari irya mbere yunguruza Bunyoni ko umunsi amujana kumugoboka yari agiye mu mirima yiwe. Kome Niyonsaba yagirizwa kandi kuba yaraguze ikarita simu azandikisha ku bakozi yari asanzwe akoresha mu kubaka ariko akaca aziha Bunyoni kugira bazobandanye bazivuganireko. Bahejeje agaca azivunagura ntihagire uwuzobica ikanda. Mu gusozera imburano Guillaume Bunyoni yasabye ko sentare itofatanya amatungo yamenyesheje igihe yagenwe kuba umushikirizamanganji wa mbere nayo atamenyesheje ico gihe. Ntivuge ko yose yayaronse bidaciye mu mategeko. Yasabye kandi ko yakwezwa ibyaha byose yagirizwa hanyuma amatungo yiwe ntafatwe n'ubutungane. Bapfumuke ko Samuel Destino, Desire Uwamahoro na Kome Niyonsaba nabo basabye ko amahinyu ari mu byegeranyo by'urubanza rwa mbere yokosorwa hanyuma bakezwa ku byaha bagirizwa. Umushikirizamanza nawe yasabye ko bagumizwa ko ibyaha bagiriye mu rubanza rwa mbere. Kuri Bunyoni hakongerwa ko ihadabu rikwije kabiri ku giciro c'amatungo yaronse bidaciye mu mategeko. Sentare yaciye ifata ingingo yo guha inimero imwe y'urubanza abo bose basangiye iyo dosiye. Umukuru w'intahe yavuze ko urubanza yarugiye mu mwiherero ikizovamwo kikazomenyekana mu kiringo kitarenze ukwezi. Mu rubanza rwa mbere rwari rwaciwe ku wa 8/12/2023 Guillaume Bunyoni yari yaciriwe gupfungwa uwo guherayo gufatirwa amatungo yiwe yose. Abo bandi batatu basangiye urubanza bari baciriwe gupfungwa imyaka 15. Urubanza rwari rwatanguye isaha 4 z'igitondo
rwarangiye isaha 8 z'umutaga ariko biboneka neza ko rurimo igipfungu gikomeye cyane kuko parike nta na kimwe yigeze ifatiraho ku byagiye bishikirizwa ndetse nta n'ico yigeze ifatiraho cy'ukuri. Benshi bakavuga ko uru rubanza rugiye gukwega akarambaraye mu gihugu c'u Burundi mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ataba yihanuye kugira ngo apfungure General Arenguiyome Bunyoni n'abo bareganwe. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko byanga byakunda ibara ryaba rigiye kugwa mu gihugu c'u Burundi kuko biboneka neza ko General Arenguiyome Bunyoni atari umuntu woroshe ku buryo bamupfunga ubuzima bwe bwose. Abandi bakavuga ko abategetsi bakomeye cyane bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamupfunguze, harimo n'igihugu ca Tanzania kiriko kirasaba Perezida Evariste Ndayishimiye kumupfunguza yanga yakunda. Bakavuga ko nibakora ikosa nibamufunguze nabo atagitoro na kimwe bazigira bonsubira kubona. Murazi nyine ko muri no minsi ari ikibazo cy'igitoro mu gihugu c'u Burundi, ariko impamvu iki kibazo gihari nuko nyine basomambike ba Bunyoni aribo bazanaga icyo gitoro mu Burundi, bakaba baragihagaritse bakavuga ko ataco bashobora gutanga mu gihe batarafungura General Arenguiyome Bunyoni. Ibi akaba ari ibibazo bikomeye cyane bishobora no gusiga bisanyuye intwaro ya CNDD-FDD. Benshi bakavuga ko byanze bikunze iyi ntwaro igejeje igihugu ahatemba, aho benshi bemeza ko n'ubundi igihe iyi ntwaro yava ku butegetsi, abategetsi nka bose bazagezwa imbere y'ubutungane kuko bariko barakora amabi atagira izina kandi bariko barakora amabi atagira urugero. Benshi bakavuga ko abariko baracira uwo guherayo General Arenguiyome Bunyoni nabo mu minsi iri imbere bazawucirwa kuko byanze bikunze nabo ibyo bariko barakorera abarundi birateye ubwoba kandi birababaje. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko byanga byakunda ibi bintu bitazigera byorohera Perezida Evariste Ndayishimiye kuko niwe muntu wa mbere uriko wica igihugu gusumba n'abandi bategetsi bari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu nawe iminsi iri imbere imubikiye ibintu bitari byiza kandi bihambaye. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozera amakuru yacu, gusa amakuru yacu nakagaruka. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.